Amahoro cane twongeye kubaramutsa tubipfuriza amahoro y'Imana aho umwe wese aherereye. Turazi ko mudahengeshanya kudukurikirana, rero tugiriwe ubuntu n'Imana bwo kongera kubana namwe kugira ngo dusubire tuganire, tubwirane amakuru, tubwirane ibigezweho. Rero turanezerewe cane kubona mudahengeshanya kwama mudukurikirana muri mu mpande zine z'isi, abari mu burasirazuba n'abari mu burengero bwaryo. Mwese muhawe ikaze. Ubu ni wa mwanya wacu, wa mwanya mwiza twongera tukibukanya tubwirana amakuru y'ibigezweho. Ati none uno musi twabateguriye ibiki? Imbere yuko tubandanye ikiganiro, benshi bagiye banyandikira bambaza ati mbega utatubwira izina ryawe urinde? Uno musi rero nagira ndababwira izina ryanje, ndi Museveni. Hanyuma sinkora jenyene, muzogenda mwumva n'abandi bamenyesha amakuru babizi, babaha amakuru agiye atandukanye. Sindabicisha amatsiko rero, reka tugende n'ikiganiro cacu c'uno musi. Ikiganiro cacu c'uno musi niwacumva ndazi uraza gutangara cane. Amakuru yacu ahagaze ku gikoko canke ku gakoko bita umubu. Umubu ndazi mwese murawuzi, mustike mu kinyamazuru. Iki gikoko kirasara, iki gikoko ni gihume, iki gikoko kirahambaye cane ku buryo utoshobora kuvyibaza. Urakabona ari gatoya, n'ubu tuvugana bashobora kuba uriko urakabona aho uherereye. Nyimba wumva uriko wumviriza iki kiganiro uri nko muri mustikere, ico bita umusegetera, ukaba uriko urabona aka gakoko turiko turavuga, tugiye kuvuga, kariko karadumba hejuru yawe. Aka gakoko karamaze inganda, aka gakoko karatikije abantu. Waruzi yuko umubu canke mustike arico gikoko ca mbere kw'isi cica abantu benshi, gitikiza inganda? Ivyo warubizi? Nyimba utarubizi, uyu munsi ugira ubimenye kandi urabisobanukirwa neza. Umubu nico gikoko ca mbere kw'isi gihitana abantu benshi. Ushobora kubiharira, ariko nivyo ubushakashatsi bwarakozwe. Nivyo, ntubiharire uvyemere, nivyo. Ushobora kuba wahora wibaza ibikoko binini bikomakomeye nk'intambwe, intare, amabingira n'ibindi vy'isi ko arivyo bihitana abantu benshi, ariko wanguha sivyo. Igikoko gikomeye cane cica abantu benshi kw'isi ni agakoko bita umubu. Rero tugiye kuzingurura ibitabo, tubaserangurire, tubabwire ukuntu igikoko c'umubu arico cica abantu benshi mw'isi. Rero ntucikwe n'ino nkuru. Mu gusoza turaza kubabwira urukurikirane rw'ingene ibikoko bigenda bikurikirana mu kwica abantu kw'isi. Kaze tubane, ntucikwe. Impamvu twakoresheje ayo masanamu muriko murabona ni kubera ico kibanza muriko murabona ni kimwe mu bibanza bikomakomeye imibu ikunda kwiberamwo. Ahameze gutyo, aho mubona abo bana bariko barakinira, aho mubona ivyo biziba, ni kimwe mu bibanza bikomakomeye twokwitwa nk'iyororero ry'imibu. Umubu rero si ukwica gusa. Umubu, agakoko bita umubu mustike, gasanzwe gafise ubushobozi muriko bwo gutwara ico twokwita umuyagankuba canke ubushuhe. Mwese murabizi iyo umuntu yafashwe na malariya ategwa n'ubushuhe, umururumbo ukomeye cane
wavuye mu bushobozi bw'umubu, ubushuhe bwazanywe n'umubu. Urabona ingene umubu ari agakoko gatoya cyane ariko karazana ubushuhe bukomeye, hamwe umuntu umukoze ko yariwe n'umubu uvuga ati kabisa nimba ari umuyaga nkuba wa Regideso wamwinjiyemwo. Uwo mucanwa rero canke uwo muyaga nkuba wazanywe n'umubu ukawushira mu muntu, niwo ntandaro ivamwo indwara ziterwa n'umubu. Kandi nyimba waruzi yuko indwara iterwa n'umubu ari malaria gusa, oya sivyo, hariho n'izindi ndwara ziterwa n'umubu ngiye kuzibabwira ngaha musi. Inyuma ya malaria hari izindi ndwara ziterwa n'umubu. Izo nazo ni nka indwara bita dengwe, hakaba indwara bita Zika virus, hakaba iyindi ndwara bita chikungunya, hakaba n'iyindi ndwara bita yellow fever canke ubushuhe bw'umuhondo, hakaba n'iyindi ndwara bita West Nile virus. Ariko mwizo ndwara zose iyikaze cyane itikiza inganda ni malaria. Reka rero turabe ingene umubu ukwiragiza iyo ndwara ya malaria, ikagenda irica abantu bakurikirana batandukanye, igakora ikintu bita ishene, umurongo, igenda irica abantu ikuramo umwe, ugasanga iriko irica abantu benshi kuri iyo shene igenda irakora, igenda iratikiza abantu. Rero umubu w'ingore niwo nyirabayazana yayo yose. Umubu w'ingore niwo ukenera amaraso cyane kugira ngo ugaburire amagi yawo. Rero uwo mubu ukwiragiza indwara ya malaria gute? Iyo ukeneye ayo maraso ukaja kuyanwa ku muntu amaze kugira ubwo bwandu bwa malaria, ugakwega ayo maraso, hama ukaca ugenda ku wundi muntu gutora yandi maraso. Muri ayo maraso umubu ukuye ku uwo wundi muntu harimo ubwo bwandu, diregitema bihejeje guhereza uwundi muntu ubwandu bwa malaria. Ni uruhererekane rukomeye cyane umubu ugenda ukwiragiza mu bantu, kuko umubu umwe urashobora kwandukiza abantu barenga ku 10 na bangahe mu mwanya mutoya cyane, bivanye n'ayo maraso ugenda ukwiragiza mu bantu. Uko niko umubu ugenda uratanga canke udisiribiwa indwara mu bantu, bivuye kuko kuntu ukunda kunwa amaraso, kugira ngo wowe ubuzi kugiye gutunga amagi yawo, ariko uriko urakwega akarambaraye mu bantu. Twumve ingene umubu ugenda ugwira urondoka cyane bivanye n'igihe c'ihindagurika ry'ikirere. Imibu hariho ibihe bigera ikagwira cyane, ahandi imibu ishobora kugwira cyane n'ahantu hakunda gutega amazi, nk'uko nagiye ndabibereka muri ayo mashusho. Ahantu hameze nk'uko harorohereza cyane kugwira kw'imibu. Ahandi imibu ishobora kugwira cyane n'ahantu hari amashamba, hari ibyatsi byinshi, aho naho nyene harorohereza imibu kugenda igwira iba myinshi. Ingwara rero ziterwa n'umubu zishobora kugwira cyane kandi zigahitana abantu benshi cyane, bivanye n'ingene imibu yagiye igwira cyane. Niyo mpamvu n'umubare canke igitigiri c'abapfa bashobora kuba benshi cyane urugero rw'abantu bakunda gukarirwa cyane no kwicwa n'indwara y'umubu iterwa n'umubu ariyo malaria ni abana cyane barakarirwa gose cyane. Rero
nk'impanuro muze murarinda abana banyu kwegera ahantu hari imibu kuko barakarirwa rwose. Rero twibuke kandi twongere tuzirikane yuko kugira uno mwanya tuvugana nta rucanco canke urukingo rw'umubu rwobuza utogwara ingwara ziterwa n'umubu. Kugera kano kanya urwo rukingo ntiruraboneka. Abaganga, abahinga bakomakomeye, abadogiteri baracagerageza, ariko n'ubu ntibirashoboka yuko bogukingira yaho umubu ugushizemwo amaraso afise imigera ya malariya utoshobora kugwara. Ariko abaganga baragerageje uburyo bushoboka bwose, bararonka imiti ishobora kuvura iyo ngwara iyo vyamenyekanye ko wayigwaye. Dushimangire cane kubwo kwirinda umubu, nubwo benshi usanga badafise uburyo bwo kwirinda umubu, kandi ugasanga hari n'imiti igwanya umubu ariko idakora neza kubera ko ubukomezi bwa za mikrobe z'umubu, ivyo bigatuma ingwara iterwa n'umubu ikomeza kwiberaho mu muntu ataco yinona. Rero hari ivyo twokora kugira tugerageze gukumira umubu aho tubaye canke aho duherereye. Hari uburyo bwinshi abaganga bategekanije kugira ngo dukumire umubu. Ivyo navyo ni nko kugerageza kwama aho uryamye wibuka gushiraho ico bise umusegetera, gusukura aho ubaye, nimba hari ivyatsi ukabikura, nimba hari amazi akunda gutega aho ubaye ukagerageza ukayavanaho, no kwitwararika buri gihe wumvise ibimenyetso vy'umubu canke vya malariya, kugerageza ukanyarukira kwa muganga ibara ritaragwa. Iyindi mpanuro ni ukugerageza wama witaho kurondera ubumenyi bujanye n'umubu. Nk'ubu turiko turabashikiriza, gerageza uhige ubundi bumenyi inyuma y'ubu kugira ngo dukomeze dutuze indwara ziterwa n'umubu. Ivyo bizotuma igitigiri c'abapfa kigabanuka, nubwo gikomeje kuba hejuru cane igitigiri c'abapfa bivuye ku gakoko gatoya katikije inganda ari wo mubu. Umubu rero ugereranwa nk'ikiraro canke ubwato busoza indwara ziva kuri za mikrobe ziva ku mubu. Tugerageze rero uburyo bwose bushoboka dukumire umubu, kuko ni icago gikomeye cane, ni igikoko gikomeye cane kimaze abantu, abana cane cane kirararika, n'abakuze ntikibagera umutwe nubwo biruko. Tugana ku musozo rero, woba wari kuribaza ati none ko mwatubwiye ko umubu arico gikoko ca mbere cica abantu benshi kw'isi, ati none gishobora kwica abantu bangana gute ku munsi canke ku mwaka? Nivyo tugira tubabwire, tuce tubabwira n'urutonde canke urukurikirane rw'ukuntu ibikoko bigenda bikurikirana mu kwica abantu. Umubu rero mu mwaka umwe ushobora kwica abantu bari hagati y'ibihumbi 725 n'umuriyoni. Uravyumva? Ku munsi no kuvuga umubu ushobora kwica abantu bari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 2.7. Muvyumve ko umubu atari icoroshe. Si coroshe kuko murumva abo bantu uhitana. Reka tubabwire urutonde rw'ukuntu ibikoko bikurikirana mu kwica abantu canke mu gutikiza abantu. Nk'uko mwavyumvise, ku mwanya wa mbere haza umubu, aho ku mwaka wica abantu bari hagati
y'ibihumbi 725 n'umuriyoni. Uti mu kibanza ca kabiri haza igikoko ikihe? Mu kibanza ca kabiri haza umuntu. Mvuze umuntu ntiwiyumvire ikindi kintu, ni umuntu nyene, abantu batuye isi. Aba bantu nyene tubana mu bihugu bitandukanye. Nabo bica abantu biciye mu bugizi bwa nabi, violence, mu ntambara n'ubwicanyi. Rero umuntu nawe, igikoko muntu naco gishobora kwica ku mwaka abantu 400,000. Ku mwanya wa gatatu haza imbwa canke tuyite injangwe. Injangwe nayo ku mwaka ishobora kwica abantu 25,000. Ku mwanya wa kane haza inzoka zo mw'ishamba, apana inzoka zo munda. Inzoka zo mw'ishamba nazo ziza ku mwanya wa kane. Ku mwaka nazo zishobora kwica abantu 20,000. Ku mwanya wa gatanu haza inzuki. Inzuki nyene ziduha ubuki, ziri kumwe n'imbeba hamwe n'amasato. Ibyo navyo ku mwaka bishobora kwica abantu 1,000. Ku mwanya wa gatandatu haza vya bikoko binini binini, bimwe mwari muzi ko vyica abantu benshi gusumba, ariko nk'uko mwavyumvise ku mwanya wa mbere hari agakoko gatoya bita umubu. Rero ku mwanya wa gatandatu hari intambwe, intare, ingwe n'izindi nyamaswa nini nini nk'inzovu, imvubu. Ibyo navyo ku mwaka bishobora kwica abantu bari munsi y'aba 1,000. Ngira mwavyumvise rero nk'uko duhejeje kubibashikiriza muri iki kiganiro. Ngira mwasobanukiwe byinshi cyane, na cyane ku gikoko bita umubu. Umubu benshi dufata bigura intege. Umubu benshi twijajara tukibaza yuko ari ikintu gisanzwe, ariko murumvise yuko umubu ari ikintu kibi, ari igikoko kibi cyamaze abantu, aho tukibonye ku mwanya wa mbere mu gusasika inganda. Turashoje rero, ndizera ko ikiganiro cagize ico kikungura, cagize ico kigufasha mu bumenyi. Rero ntutangwe no gukurikira ibindi biganiro bikurikira tuguma tubatorokaniriza. Nimba waryohewe, usangiza abandi iki kiganiro. Uri mushasha naho kwa runo rubuga rwacu, wiyabone, ufyonde kuri abone, uhe n'abandi nabo kugira batahure byinshi. Murakoze cyane. Imana yo mwijuru, Imana idukunda, Imana itwitwararika, ikomeze ibiteho, ikomeze ibane namwe mu byanyu no mu banyu hose. Murakoze. Mwari kumwe na Museveni. Ciao ciao, turasubira.